Imitwe yashushe muri Amerika no ku isi kubera itariki zitanu z'uku kw'icumi hagiye kuba amatora y'umukuru w'igihugu wa Reta zunze ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'umugambwe w'abarepublicain, Donald Trump w'imyaka 78 ari kumwe n'uwo yahisemwo kwaza mubera icegera umukenguzamateka JD Vance w'imyaka 40. Bahanganye n'abari mu mugambwe w'abademokrate, umukenyezi Kamala Harris yatoye Tim Walz, buramatari wa leta ya Minnesota w'imyaka 60. Mbega Reta zunze ubumwe za Amerika izoronka umukuru w'igihugu wa mbere w'umukenyezi canke Donald Trump azosubira ku butegetsi? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Mwiriwe neza, ni David, nzere ko meze neza. Ibiharuro ngereranyo sondage duhabwa na BBC vyerekana ko Kamala Harris muri kino gihe ariwe ahabwa amahirwe yo gutsinda ayo matora n'amajwi 49% kuri 46% ya Donald Trump. Hari ibintu nyamukuru Donald Trump na Kamala Harris batandukaniyeko. Kamala Harris arashigikiye ibijanye n'uburenganzira bwo gukorora inda, Trump suko. Ikindi naco Kamala Harris avuga ko ashitse ku butegetsi azogabanya ibiciro vy'ibifungurwa n'amazu. Donald Trump we avuga ko kimwe mu bituma ivyo biciro biduga ari ubwinshi bw'abimukira. We ngo icyo azokora kuzoba kwirukana abimukira kugira ngo amazu yo gukota agabanuka ibiciro hamagabanya inyungu itozwa n'amabanki ku ngurane. Donald Trump avuga ko niyamara kuba umukuru w'igihugu azokwirukana igitigiri kitarabaho mu bwinshi c'abimukira mu bihugu bakomokamo. Kamala Harris nawe avuga ko abimukira bafise ikibanza cabo muri Amerika kuko bari mu bubatsi ico gihugu. Avuga ko azoteza imbere ibice vya Amerika vyegereye imipaka kugira ngo abimukira bashikirayo baharonka akazi. Aho ngo ni kugira ntibabandanye baduga mu bice vya ruguru vya Amerika. Donald Trump avuga ko niyo yashika ku butegetsi mu masaha 28 azoba ahagaritse intambara y'Uburusiya na Ukraine biciye mu kuganira na President Putin w'Uburusiya. Aremeza kandi ko azohagarika ifashanyo mu vya gisirikare Amerika iha Ukraine. Ni mu gihe Kamala Harris we atangaza ko azoguma ashigikira Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu, Donald Trump avuga ko azokongerako nk'icya gatanu ku makori ku bidandazo biva hanze ya Amerika. Ngo azohera ku Bushinwa kubera bobo bahingura ibisa n'ivyabo cane. Umukenyezi Kamala Harris we avuga ko boba bahagaritse ubuzi bw'abanyamerika ba mikoro make bakorera mu rudandazwa rw'ibikomoka mu Bushinwa. Rero ngo ayo matagisi nukuyihoza. Ku bijanye no gukingira ibidukikije, Donald Trump amenyesha ko aramutse asubira ku butegetsi, Reta zunze ubumwe za Amerika izoca isubira gucukura ibitoro ku murindi wo hejuru. Ngo ivyo kugabanya iduga ry'imyuka isibanganya ikirere sivyo bimuraje ishinga. Aramaze kwemeza kandi ko adashigikiye ivy'imiduga ikoresha umuyaga nkuba. Kuyikora ngo bibangamiye amahinguriro y'amamodoka yarasanzwe ahari. Icyo abo bategetsi bahuriyeko nuko bashigikiye Israel mu ntambara irimwo n'umugwi wa Hamas mu bice vya Palestine. Uwotogwa muri bo wese azobandanya umurongo Amerika isanzwe igenderako wo gushigikira ico gihugu mu vya gisirikare. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Mu ntumbero yo gutorera inyishu ikibazo c'ibitigiri vy'umurengera mu mashure, amasomero ashika ku 1800 niyo agiye kubakwa mu gihugu cose. François Habyarimana, umushikiranganje w'indero, yabicikirije kuri uyu wa kane ari kumwe na France Beja aserukira UNICEF Burundi. Bari baramutse bagendera rya shure ryo mu Gasenyi imutimbuzi twababwira muri yindwi ryari rifise ibibazo vyinshi. Umushikiranganje w'indero yasanze iryo shure rifise ibitigiri vy'umurengera vy'abanyeshuri, ubukene bw'intebe n'amasomero, aho rifise abanyeshuri barenga 5,000 ku masomero 200. Ugaca usanga mu kirasi kimwe hari abanyeshuri barenga 160. Kubera ubwo bwinshi bamwe bakicara hasi. Umushikiranganje Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yaritavye inama mpuzamakungu y'ishirahamwe y'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Yatanguye kuri uyu munsi kabiri kibera i Paris mu Bufaransa. Hitezwe ko higwa kazoza k'uwo muryango mu gihugu mutakaza inguvu kumva yuko ururimi rw'igifaransa
ruguma rutakaza abantu barukoresha ku isi, hambavu y'indimi nk'icongereza n'igishinwa ziguma zunguka benshi bazikoresha mu isi. Imiliyaridi 2 z'amarundi hamwe n'ibihumbi 200 vy'amadolari niyo mafaranga amaze kwegeranywa muri ca kigega One Africa Fund cegeranya imitahi zo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Hacindwi 2 ico kigega gishizweho n'ishirahamwe Ubaka Nation rirongowe na Fabrice Manirakiza. Fabrice Manirakiza amenyesha ko amafaranga y'ico kigega adashobora kuva mu ikonti ngo akoreshwe mu gihe ibikorwa vyo kubaka bitaratangura, ngo aguma yunguka gusa ahabiswe muri Bankobu, Interbank na Umuco Microfinance ku rugero rw'ibice biri hagati y'indwi n'8 kwijana ku mwaka. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira kwa mbere.